Ndabaramukije amahoro mwese mubandanya munkurikirana n'umwanya mwiza wo kubandanya twiga nkuko twabivuganye hanyuma ku bantu bakora trading bakoresheje Royal Q twige indi strategy nziza cyane yitwa bye bye poverty strategy. Ni strategy idufasha kukiza amahera menshi kuko murazi Royal Q iri strategique plus ugira uyiparametre neza plus ikuzanira amafaranga menshi gusumba wayiparametre en general kubera iri strategique ifise utuntu twinshi tw'indani wigirako bituma rero kuyizi neza aronka amahera menshi kubera akoresha ama strategy menshi. Okay, mbega iyi strategy ikora gute? Twinjire rero mu isoko muri Royal Q tuyikoresha. Okay, twinjire rero muri Royal Q. Okay, bwa mbere na mbere tutore mbega niyihe coin ugomba uyitume uba wayize ko ubiyizi. Okay, tuce ngaha kuri 1 inch aba ariyo twigirako uko mwese murayibona. 1 inch iri muri mwe wiposa. Okay, strategy rero iyo coin tuyinjiramo turinjiye muri Royal Q. Okay, tuyise muri Royal Q murabona ingene yifashe mwese, murabona isoko ingene yifashe. Turi muri kano muri chart, iyi chart iyi pattern chart ni kuvuga aka kantu kuva ngaho ni umuntu yakora kwigisha aha nyine iyi parti yose yitwa pattern chart. Okay, turi muri 4 heures. Okay, hanyuma rero tugobe dukore muri ya strategy ya poverty bye poverty strategy. Tushanda kuri create nkuko tumenyereye murabizi mwese ko uca winjira ngaha muri create hanyuma ukafyonda ukaza kuri create nyene ngaha. Okay, ugeze ngaha maze kucuca ngaha kuri trade setting. Okay, trade setting ugeze ngaha kuri trade setting. Okay, murabona mwese kuri trade setting. Hanyuma mushe mwihutira kuza ngaha murabizi kuko dushireyo umutahe izo zirakoresha iyo Royal Q iko irarangura. Okay, iyi strategy rero ikora nka margin call drop ariko sico kimwe kometere, hari nk'ubundi buhinga bunyanyuriye indani bitandukanye. Okay, murabona ko hariyo $10 ipara defo uzikuramwo ukisunga umutahe wawe mu ncamake. Murabona iyi strategy ukuntu ikora ku bantu bafite $200 kuduga ku mutahe. Niba ufite umutahe wa $200, umutahe wa $300 kuduga, twigire rero ku ufise umutahe w'igihumbi. Kugira bitworohere no kuvuga ko face buying amount imisi yose arizo wategwe yose ntaje kubanza kwimvira ngo mbega ngana ushiramwe angahe. Ibyo ushiramwe byose ushiramwe 15% y'umutahe wawe ugomba gukoresha. Umutahe wawe uzobutangurana na $200 kuduga. Hanyuma ushireko rero umutahe hakuri face buying amount ushireho igitigiri urose ufashe 15% y'umutahe wawe. 15% rero y'igihumbi $1,000 ni 150. Ufata nenga kashira 150 USDT. Okay, pesa 150 USDT. Izi buto zitwa tuzugara sivyo murabizi, ariko tosisa yuko izi buto ziba zuguruye. Amabuto abayuguruye iya mbere ibiri ferme mbwi ya kabiri a imagine call niyo ugurura. Mabona ko ndayuguruye ngiyi ndayuguruye a imagine call niyo twugurura yonyene. Twitwa tuzuga zose muri 1 call no muri margin call drop ariko ngaha turayugurura. Okay, tuje kuyugurura
hasigaye ngaho kugira margin call limit. Ku margin call limit mana hariyo nefu. Iyi strategy rero ntaje kuvuga ngo karikira ngo mbega ngo mfise mutaye igihumbi ngo hanyuma ngo incuro imwe ngo ikaza kuranguza ngo sasa $5 ngo mbega ngo incuro zingahe. Oya, obligatoirement misi yose ngaha kuri margin call limit no gushiraho 5, okay? Shireho 5. Sawa, hanyuma imisi yose kuri take profit ahari 1,5 ucashira 3,01, okay? Ivyo ni ibintu umva ni tegeko ubishiraho uko nyene, okay? Hanyuma kuri huru position take profit call back ugira 0,01 mwana ko ari isanzwe hari siniga nayihindura ni isanzwe hari, okay? Ushanga rero tugeze muri margin configuration. Mbega ino coin Robika irangura, mbega izi ncuro margin call limit dusize 5, mbega izorangura imwe yisunze kisunze drop bo wazihaye niyo coin yakoroka iyi drop uzoshurangura ukoresha sasa $5, okay? Ushana renga muri margin configuration ana kama calls ari 5. Ushana muri calls ya mbere naho nyine ngaho ushaye ibintu baguhaye uhera kuri 0,2 no kuvuga ibi ni ngombwa ubishyiramo uko nyene. Iyi calls igira kabiri ni 0,3 ubishyiraho uko nyene. Umva ivyo ni obligatoire manuko nyene bishizeho nta yindi makarikire ukora 0,5. Calls ya kane c'est 1%. Calls ya gatanu ni 1%. Calls ya gatanu c'est 1% nyene. No kuvuga iyi 0,2 0,3 0,5 1 niko imeze nuko nyene. Hama kuri time tumenye ku matime tuvuga ngo izorangura incuro imwe, sivyo? Coin corose 0,2 robo izoshirangura incuro imwe, ariko ngaho izorangura incuro zitanu. Nukuvuga bisigura ko muri ya sa 50 mona haya twashize kuri first buying amount, sivyo? Ya sa 50 koshuraba n'intuze ni 5 times. Nukuvuga izokakoresha 30 USDT ku ncuro imwe, ariko ubundi ho zorangura incuro zitanu. Nukuvuga 30 USDT ku ncuro imwe kugwiza gatanu, umva ko bizana ya sa 50 iri kuri first buy in amount. Nukuvuga ufata first buy in amount divisé par 5 yo kuri times ucubona incuro imwe izogendera rangura iyo coin cross 0,2. Coin cross 0,2 tushirangura incuro imwe kuri $30. Ikotse indi 0,2 isubirangure izindi incuro. Nukuvuga izogira incuro zitanu ikoresha $30. Nonga nyene nuko 5 times, nonga 5 times, nonga 5 times, nonga 5 times. Nukuvuga je kuzishamwe zose rero ucushonda kuri sure, okay? Ukavyahogistra bikajamwo. Hama buy in call back mwese murazi yuko mukwanka ko tuvuruga uyinganisha na take profit call back cyangwa ikaba inférieur ou égal, nta kibazo, okay? Murabibona yuko ari ibintu byoroshe. Kuri distributed and take profit allocation ntaco tuhakora, uraharengana. Kuri sub position take profit ntaco tuhakora, kumurazi yuko izi byakora ku ma position ari independent, sivyo? Ariko tubikoresha muri margin call drop strategy. Turi muri buy poverty strategy, umva ntibisa. Aha ntaco tuhakora, uhagumiza ukunyene. Hama murazi yuko iyi buto kizira kuyugara moniraka, kirazira kuyugara kubera ko iturinda ko twava dukora coin iri mu kuva ku isoko ko musado gushaka guhomba. Nico ituma royo kwiyagisizemwo indani. Ikese uyugaye nkuko niho ubuhaye ruhusha kubikora uko bishatse. Hanyuma tugeze ngaha kuri advanced settings optional. Ucafyondamwo ukemeza muri one shot ngaha. Murazi yuko one shot ariho nziza cyane kuko kiretse umaze kubura umuntu umaze kumenya kumanipira isoko ukavuga uti nkoreye muri cycle
impaye nka kabishe gatatu ndayikora nkayishira muri one shot ukabuza ingene urabe coin yakotse ugera ikotse ko yamanutse komsa washaka gushaka coin muri cycle mugo tarayimenyera no gushaka muri one shot kugira ikore iyo commande uyitumye eje kwikora icitaha hanyuma waje gusa kwituma kandi wisunze ukisoko yifasha. Okay, tugenda ngare ngaha kuri save sure. Okay, tugeze ngaha murabona ko tugeze kuri twaho dushira aha twaduca muri sabibini mode riri time igihe wakoze ama position arenga 5 aha naho ubu twakoze ama position 5 yonyene no kuvuga ikora muri sabibini mode gushonda ngaha hamukafitana kuri I understand hamugashemeza ngaha kuri sabibini mode murahabona sabibini mode murayibona ngaha no kuvuga niko wemezamwo aka kubera ko amaposition 5 yonyene hamugacushona ngaha kuri shuwa wejeje shonda kuri shuwa biba biheje kuja mu mana ko cizana sabibini mode kuri wejeje kucemezamwo. Hanyuma tugeze kuri izi buto kare murabizi izi buto ico zimara iyi imagine call igira kabiri iguma yuguruye murazi naho twayuguruye kuri strategy. Iyi strategy murazi yuko iya switch on margin call idufasha yuko iyo iheje kurangura inshuro ya mbere byorohe ko isubira no kugira indi command yindi inshuro igira kabiri yindi inshuro igira gatatu no kuvuga iyi buto yo wayugwaye kuri switch on margin call ubu yibujije kurangura inshuro nyinshi irangura inshuro imwe gacidandaza iyo inshuro imwe wayitumye ariko iyi buto yuguruye ikiranguza inshuro zose wayitumye twayitumye inshuro 5 zonyene sawa. Okay, ugeze aho rero amabuto yose mwumva ko mukuma yugure yose kirazira kugira kuyugara uhejeje ushuza ngaha kuri first preset buy in price ni kuvuga ugomba ushiremo iki igiciro robo iranguriramwo rero ngaha kuri first preset buy in price bimwe byo kuvuga ngo current price ntibikunda gukora cyane bisaba yuko ico giciro ugitapa kare wacu cyondamwo uku ugaca wemeza kuri shuwa direct ngo urumva ngo bavuze ngo coin irobo ije kurangurira iyo coin isunze igiciro kiriko kiraba actuellement igiciro iyo coin igeze ko kuri market ariko ubu uzobanza ugitape wicandike ukashona ngaho kacandikamo ni kuvuga actuellement iyi coin igeze kuri 0,331 utivye kwikura hema none ko ndabikura ni ngaha waye nago batona neza ni ngaha ino just current price ushibona igiciro igeze ku nshushiramo hanyuma ugaca wemeza rero kuri shuwa ni kuvuga ukaba gisizemwo kwamaze kuba bamenye isoko hari nigatashira mwisho conyene asharaba hasi ati je no robo ije kurangura ariko coin banje gukoroka kagera kwigiharuro sivyo nundi afatira kwisho nyene igeze ko ivanye n'ingene abayagize isoko mwega mutusha murabira kuri sinyere baba batanze canke naho ukarabira ku isoko ingene yifashe kugira umenye ko ukoresha kiri kuri current price canke yuko ocha ugira ikindi kiri munsi. Okay, uhejeje rero uhejeje ushanga ivyangombwa vyose mona iraguhana resume ivyo wakoze ngaha mikano ka gachat murakabona ka yaguye ivyo wakoze vyose bikwereka. Okay, uhejeje kwijya rero ucigira activate hanyuma ucigira I understand. Okay, hamugagira create bot. Okay, umaze kubona misi yose coin kuzaniye go pause uku ushana yuko eje gutuma ya coin yawe ushikenda ari muri strategy ushigira roturu ngaha kuri aka buto kugira roturu inshuro zibiri ushikenda muri strategy hasi ukara yuko ya coin wakoze agiye mu isoko. Rero iyi strategy ngani tunaza gukora aha tuguma duse tukore kandi ugeze ngaha kuri pause nukuvuga tuheje gushira ivya mbere tuheje kubirunka muri isoko tugomba dusubire tugira ibindi
kuko nabwiye iyi strategy ikora muri ya system ya compounding bisigura yuko amahera uburose y'inyungu ucuka umuyajutako ukumutaka bugwira kuburyo niyo ubukeneye ikonte canke aho turarutira utwo wikorako wocu ugira yindi echange ugashiramwe undi mutahe turakorera utoramwe inyungu amahera ya bisi déplacement ibindi bintu cyose ukeneye kugira umutahe nato kwindi echange basakagira undi mutahe ntaco akote nta kibazo ukakorera muri echange nyine ukakoreramo byose birashoboka kugira umutahe gusa ntuzokigera ukomakoma n'inyungu izo zarazana ni ushobona no kwiyevaliwa uti vraiment kuva ntanguye system ya compounding yo gukorera ikintu ukurikirane gw'inyungu n'umutahe usubiza kuri wa mutahe ndonke inyungu usubiza kuri wa mutahe bimaze kunzanira inyungu nini ushaka no compara ino strategy n'izindi strategy ukabona kamaro kijya gusumbiriya tugeze rengaha uwo mengo tuheje gukora muga nabwiye yuko dusubira tukinjira ngaha muri trade setting tugashagira ante kwinjira hariya muri parametrage hariya kuri face buy in amount ushobora ngaha kuri trade setting aha sasa 50 rero kacwashira 30 USDT sasa 30 USDT kugira ugirene ushiremwo inyungu yoboneka ukoresheje yantuze no kuvuga ya 30 twavugana yuko ayikoresha ku ncuri mwimwe ni ushuza kajutamwo uravye wa mutahe wawe ufise igihumbi ni kuvuga murabona igihumbi cyavuyemo first buy amount ya mbere twaswisa 50 dollars murayibuka ufashe igihumbi bakuramo 50 dollars USDT 50 USDT uronka wisa 50 USDT okay ufashe 50 USDT kugwiza ajya makoruzi twagize ngo tiya times hariya tiya kozi twagize 5 sivyo 5 ututora 750 USDT utenjere ni ya first buy amount uronka nefsa haja gusigarira indi jana rizoba risigaye kushaka igihumbi cawe iryo jana rero urikoresha kwindi coin yindi atari iyo wakoreye muri system ya buy poverty okay hama rero heje gushiramo 30 murabona ngaha adeje gushiramo 30 ya 30 twakora hariya kuma kuncuri mwimwe izogendera ranguza usubika yaje tamwe ngaha isuri yakoresha bizotuma rero usanga winjiza amahera menshi cyane nuko uvuga je gushiramo amafaranga 30 amafaranga ya 30 USDT nuko uvuga nta kindi kintu ukora ucushora ngaha kuri save bashukira sure okay hanyuma ugashukira activate I understand create ni kuvuga ya coin yawe ukoze ibintu bikikana bibiri kandi ni kuvuga ugize nka dufate niko ugize nka buy zibiri sinzi ko muyibona okay hanyuma rero cyo kugira ivyo iyi coin niyo yasohoka ikakuzanira inyungu ijya kuguzanira $30 sivyo $30 ubikoze uku ziza $30 zije nkuco ufata ngo usubira gufata umvuzo bose igihumbi na 30 USDT zimaze kuba 30 USDT ucufata ugakora yindi coin nimba ituye muri signal nimba ariyo wihaye ivanye no buri dero ugezeko trader uca ufata ajya kuri first buy in amount iyo coin ugomba ukore ushiraho 180 USDT nukuvuga uhindura kuri first buy in amount ibindi byose nta kintu na kimwe uhindura ukora bimwe wakoze ubwa mbere kuri ya coin yawe heje kuva mu isoko nyene nk'ukora buy poverty inyungu za kuza 60 USD z'inyungu sivyo
iyi ni coin uje gusaba gukora iyo niyo yava mu isoko uje gufata iyo 60 USDT uteranya kuri ya 150 ni ukuvuga uza ufise 180 plus iyi 30 yiyongereyeko sivyo iyo 30 yiyongereyeko wimvuga mu face buy ni amount ija kuba 210 uzagira system ya compounding uzoza urasanga rero winjiza amahera menshi kuko nawe winjiza idolari amajana 2 ku munsi umwe kubera iki system ya compounding ya buy poverty strategy nuko rero mwanda mumurikirana icyo mutatawe mubaze nkaba ntogena ntabibukije yuko gukoresha loyalty muri trading ari kwirinda uruhombo rwose goshobora kuba mu isoko ya cryptocurrencies nukuvuga kudakoresha loyalty uri kurahomba sinokubesha naho beshe bakunda kwiyumvira ngo zirazimvye irazinje ko iyi special yazinje ko ikora byinshi kandi izo servant nukuri abantu tukorana turabigisha ukuntu muzisubiza byoroshe yego no mutawe watanze mu kwigura ukawisubiza nuko rero mwaraye mumpikirana kandi ico mudatahura muze murabaza merci